Amakuru yacu reka tuyahere hano iwacu ku munsi w'ejo. Abari mu gisagara ca Bujumbura ku munsi w'ejo barumvise rero ibiturika vy'ibibombe, ibisasu. Abatari bake rero bashaka kumenya mbega nibiki biriko biraba, ndetse n'abatari bake batanguye kwibaza ibinabiriya, ariko mugabo nuko mu nyuma umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi akongera kandi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byogejwe harimo kwivuna abansi ndetse no kwitaho abahoze ku rugamba ni General Brigade Gaspari Baratuza abicije ku rubuga rwa X canke Twitter ya kera. Yaratanze rero ubutumwa, aratanga umuco kubiriko biraba. Hari rero c'isaha 12:24 ni hana abantu rero batanguye kumva ivyo biturika ku bari mu gisagara ca Bujumbura, cyane cyane rero abari muri komine ya Mukaza, abari muri Mugere, baravyumva cyane ku rutara, bari muri Ntangwa, Kumbure ndetse n'abari ahandi. Aba mu gisagara ca Bujumbura no ku mugoroba abatari bake rero bari ku mirongo y'amabisi barindiriye kuraba uburyo bashobora gutaha, kuko abenshi bavuye ku buzi, abandi ugasanga baravuye na hariya bavuye mu mirimo itandukanye. Nuko rero habaye guhungabana hagati yabo, ndetse haraba uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura. Abana bari bariruka mugabo, nuko rero mu nyuma umuvugizi w'igisirikare nko nako nabivuga ni Gaspari Baratuza yaratanze rero umuco, arasohora urwandiko. So wenyene ariko turaza gushika no urwandiko kandi gubushikiranganje bw'intwaro yo hagati nabwo nyene bwagize ico bushikiriza. Nuko rero inyuma ari ivyo ndetse navuga ngo ivyo vyaturaguritse, nuko rero hari itangazo ryaciye rero risohorwa. Itangazo rero ryagira riti umuriro rero, itangazo nkuko vyanditse ku rwego rwa X mu badufasha natwe badushire kandi ari kuri screen ko mubibona ngaho. Gaspari Baratuza ku rwego rwa X, itangazo: umuriro wari wadutse mu bubiko bw'ibikoresho vya gisirikare mu ikambi iri ku Musaga, watumye rero humvikana ibisasu bituragurika mu gisagara ca Bujumbura. Ubu usa n'uwamaze kuzima, abantu barashobora gutaha mu ngo zabo nkuko bisanzwe, gusa abegereye aho vyabereye bobangira gato. Aho rero iryo ni tangazo ryasohowe, novuga ngo ryagira kabiri. Imbere ryasohowe kandi novuga ngo rurimo rw'igifaransa, naryo nyene ryaza kuvuga nk'ivyo. Baravuga yuko rero koko ari umuriro wadutse nkuko ngabo mu gifaransa. Aravuga ati bavuga mu gifaransa ryari ginoga ryatangazo rivuga ko naho nyene ari ivyo bijanye reko ngo n'ivyo novuga ngo n'ivyo ariko biratoragurika byavuye ku isanganya ry'umuriro wadutse mu ikambi ya gisirikare riri ngaho ku Musaga. Iryo kambi y'igisirikare riri ngaho ku Musaga ariko rero catumye koko bituragurika nkuko mubibona ko rwo rwa X vyari mu bikoresho bw'ibikoresho vya gisirikare mu ikambi iri ngaho ku Musaga. Catumye rero humvikana ivyo bijanye nayo masasu mwariko murumva ku munsi w'ejo. Cambere dushimire uno bushikiranganje ndetse no muvugizi wa gisirikare kuba yaciye nubwo ngo yacatanga umuco hakiri kare, kuko birahungabanya abatari bake benshi bashobora no kwibaza ibitari bike. Ikindi kandi nuko uretse no tangazo nuko kandi n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati ya mbere usanga n'umutekano wanyene bwarasohoye itangazo ravuga ko hari ko biraturika kubera rero ngo umucanwa wadutse mu ikambi y'igisoda. Ati rero bari mu gisagara ca Bujumbura mutekane ntagere ayandi masanganya mutera. Ati rero biriko birakurikiranwa, murayibona ngaho ku rwo rubuga rwa X. Nubwo ubutumwa bwiwe yaravuze yuko rero ati ubusa n'uwamaze kuzima uwo muriro wari wadutse muri ubwo bubiko bw'ibikoresho vya gisirikare mu ikambi iri ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Ni ikintu ciza, kuko iyo batanze ubutumwa hakiri kare birafasha, kuko twabivuze ko igihe cy'isaha igihe cy'isaha 12:24 no hatangwa kumvyo bituragurika. Ariko mugabo nuko ubutumwa bwiwe novuga ngo bwaje gutangwa igihe cy'isaha 12:49 ubwa mbere bukurikira rero ubwo bundi kandi muriko murabona kuri iyo screen. Nuko novuga ngo atana kanya kaciye koko ubutumwa novuga ngo bwituze bwo guhumuriza abene gihugu bwaciye busohoka, kuko benshi barataye kwibaza ngwe nabonye inyamakuru bimwe vyo hanze y'igihugu ndetse n'abateraka baramaze kwibaza bitari bike ngo maranga amakudeta marango
mu kubutegetsi abandi ati turinjiranywe ikirikiriki mugabo nuko atanu umwanya haciye uno muvugizi w'igisirikare yatanze umuco aravuga ati ni muhumure bijanye n'umuyaga nkuba novuga ngo ibijanye no gutunovuga ngo nisanganya ry'umuriro cyo bita incendie nico cabaye muri yo kambi ya gisirikare ngaho ku Musaga. Abatari bakini baza ko kubari ngaho mu gisaka ca Bujumbura kugira ngo navyemeze abatari bake barabonye ko baciye baca umuyaga nkuba baciye umuyaga nkuba ciye ucika barawuca baravuga ati kumbure kugira ngo tubandanye ibikorwa bijanye no gutabara nico kintu rero cyo kumbure reka tunamwumvirize kuko nyuma yaho akaba rero yaciye yarahamagawe aratanga ubutumwa kuri radio televiziyo nkuru vy'igihugu ariko kandi aratanga umuco nanje ubwanje narashoboye kumuganiriza mu butumwa nawe nyene yampaye uno Gasore aratuza amazi ko twigeze no kwaniganiro ngaha turagaragara ku bitari bike mugano uko twarashoboye kumurondera natwe nka main switch aravuga yuko koko ivyabaye ari ivyo koko ari ukuri kandi bariko barakurikirana hagufereka tumwumvirize mu mano bwango mu butumwa yaciye atanga nyuma yaho abwituze kuko abatari akashobora kwibaza ati imboga zishobora guhakanwa mugabo n'ukurubwa gogo arigo ijana kwijana ndetse yaravyemeje ijana kwijana ndetse yongera aratanga kandi n'ubutumwa uno Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ndetse akaba n'umuvugizi kandi w'ubushikiranganje wo kwivuna abasi ndetse no kwitaho abahoze ku rugamba. Koroba habaye isanganya ry'umuyaga kuba mu ikambi ya gisirikare iri ku Musaga aho hari ububiko bw'ibigwanisho kubera umuyaga kuba watumye hasha imangazini yari mwizo bigwanisha haca haba ukumvikana ko ibisasu byaturaguritse ni ivyo byonyene ntihagire abandi bagira ngo n'ikindi cabaye no guhumuriza rero abantu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba umuyaga kuba bamaze kuwukuramwo ico ca mbere ica kabiri nuko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batojurugirika ngo baje kure birukange uguma aho bari kiretse abegereye aho hantu abegereye aho ndibaza bamaze kubikora bigiye inyuma gato mugabo abari za Gasekebuye za Kanyosha hehe Kinindo ntihagira aho baca bagume hamwe ntihagire ikintu gihapanga bahure n'amasanganya y'ivyo biriko biraturagurika rero inzego zibijejwe ziko zirakora ibishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara abantu borema si ibitero vyabaye nkuko bamwe bari batanguye kubivuga ndamana gato twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga. Yes, mwavise yari General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mwumvise amwe mu makartier navuga ko yari yegereye ku Musaga yari yavuze ko banza bakabangira kuko byukara mu gisagara ceje no ku munsi weje mu gisagara ca Bujumbura uruja n'uruza abantu bariruka urazi ko navuga ngo mwana byumvirije aravuga ati abantu ico basavye cyane kwari kubanza gutuza kugira ngo ntibitume haba ayandi masanganya aturitse kuri ivyo kuko arabona abantu bako bariruka imiduga gucana canako mugabo kumbura abantu bariko barahunga kuko mwavuga ati je shakorokora ubuzima bwanje mugabo harawugenda kwibaza kuri kurakiza mugasanga he nivyo kandi uriko urica muri ubwo butumwa rero mwavyumvise bwa Gaspard Baratuza. Ikindi kandi nuko abantu bavuga ngo bakwiye rimwe apana kwanza rimwe abantu bakwiye kwizera icambere c'inzego zivuze bakareka kwizera byo bariko barabona ku mbuga nkanomenyi hama ikigira kabiri kuko ku munsi wejo kumbure bivaye n'ivyo nivyo ariko biraturagurika harabafata inzira za Musaga baja za Kinanira Kanyosha kumbure bo baca bafata izi nzira zo muri Nord bakaja za Nyakabiga za Kamenge hari abatari bakiye bavuga ati twebwe n'ubutumwa batwandikiye ati ntimutahe akumbure navya bari byo kugira ngo aho uri kugira ngo banze utuze. Ikindi kandi kenshi ikintu kwe kumenya iyo abaye ibintu nk'ibi biturika si vyiza ko umuntu ashashoka yiruka abakwiye kwanza kwicara
cyangwa agahagarara akabanza akiyumvira kugira ngo abanze amenye amakuru, kubera ko ushobora kwiruka ugasanga wirutse ivyo bintu biriko birava ugasanga wowe ubiguyemwo. Kumbure aba ari vyiza yuko umuntu koko abanza agatuza kwanza kugira ngo abanze amenye ngo nibiki biriko biraba ku musoje, koko n'ibintu byangombwa abitari bike mugabo hana baca bashaka ku bintu bwangu kubizanamo akajagari nkageze ko gutaha wabona nk'ibintu bijana amatagisi ukazamuma ngo canga kumbura duko ndavuga canga n'abafata amatagisi usanga guterateranya canga bisanzwe ari 5 mugasanga ngo ni 30 50 kubera ko abantu barimo novuga ngo barimo ivyo bibazo. Kumbure nawe umuntu kurokora ubuzima bwe ni vyiza mugabo abantu twe nawe nyine gufatana mu ndakora ko twese abari ibazo ntibona kwe no kurisha ubundi bwo byati ni muze kugira ngo turabe ico dushobora gukora. Hama ikindi kandi nivyo koko navuga ngo hari vyashoboye kononekara nk'akarorero kumbure mugabo turacarindiriye kugira ngo turonke inkuru y'imvaho ijanye n'ivyo nonekaye. Nuko mugabo ikintu kibonekeje ku munsi wejo no gutakara cyangwa gutakaza kw'abana avyibonekeje ahatari hake cyane mu bitaro byagiye birigaragaza. Bitaro bitari bike vyaragiye birigaragaza hari abana navuga ngo batakaye kuko iyo ibintu nk'ibi bivuze hari umuntu yaca yiruka ugasanga arafise umwana mu bitaro ugasanga yaramuhaye nk'umuntu novuga ngo amuteruye ugasanga avudutse ngaho nyiruka canke wa muntu nawe yarafise nk'umwana nk'akarorero aho yarari ntiyirutse agenda gusubiza umwana ahubwo nawe yirutse aho ngavuga ati je n'umwana mu njo asanga nta nuwe yarazi cyo ugasanga koko usanga abavyeyi abana ugasanga bari nk'ahantu bariko barikinira ugasanga abana hahitanye nk'umuntu ahitana umwana havuga twumburereka ndabico nokiza ugasanga no muvyeyi Yesu ugasanga rero habaye ukuburana kw'abantu ku munsi waje twarabonye amatangazo ari make y'abantu havuga ati twatakaje umwana ifoto yini uyu wo mutora mugabo n'amatangazo twagiye turabona kandi y'abantu bavuga yuko batoye abo bana mugabo basaba banyene abo bana ko bogenda bakabaronswa. Ivyo navyo nuvuga ko atawo bigaya kuko abari vyiza kuca ku mwana ukiruka ukamusiga ngaho kumbure kumutora abari vyiza abari vyiza kuko hari umugani Abarundi bakunda kuvuga ari baciye umugani bakunda kuvuga ngo hagusiga icupa usiga umwana. Umugani Abarundi baravuze ngo hagusiga icupa usiga umwana, buri gihe ukara mu byo bashaka kuvuga buriya ngo hakusiga icupa risize ahantu nta muntu ashobora kuri guteorera ahubwo araritora akarinywa. Mugabo usize umwana baraza ati umwana n'uwande baramukuzanira cyangwa umwana ubwiwe ashobora kuba cibwe cyangwa ko ngana kose nta muntu ava kumbure nta muntu atari umuntu umugizwa n'abahava yiba umwana bararondera ati umwana n'uwandi. Niyo mpamvu muri kubona amatangazo ati umwana n'uwandi buriya nta muntu yorendeza ati hari umuntu yafite agacupa ahantu harabo. Niyo mpamvu rusanga Abarundi bakunda guca imigani ngo hagusiga icupa gusiga umwana. Mugabo dushime ku bantu bagiye barakora ivuga ngo ico gikorwa ciza kijanye no gutabara ndetse no kugira ico bafashije abo bantu. Mugabo ikindi kogaruka ko ngaha twizera koko n'ubu akumbura babuze ababo baragerageza baze barahana mu group WhatsApp kugira ngo byorohe yuko bashobora kuronka abana. Hama ikindi cyangwa muzanye n'aya matangazo ku radio n'amateleviziyo kugira ngo twe muri main switch umuntu kuko nyimba yabuze cyangwa umuntu yatoye akeneye gushikiriza ikintu umuntu kanaka twebwe vraiment turemeye nta mafaranga tuzakurihisha kuko biba bikeneye kugira ngo dufashanye. Ikindi kandi kogaruka ko mugabo nuko hari n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe re ku rubuga rwiwe rwa X nawe nyene akabaci yasohora ubutumwa nyuma yo kuva mu rugendo kumutuza gorwa ko kungira kabiri mugabo re akabaci yasohora n'ubutumwa abucijere ku rubuga rwa X nkuko mubibona hariya kuri screen zanyu yanditse ati ndahojeje abagize ivyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikambi y'igisirikare iri muri zone Musaga. Turahumurije Abarundi bose, inzego z'igihugu ziri ku kivi kugira sabare kandi zibandanye zikinga kugira ibintu bisubire mu buryo. Imana irinde Uburundi. Murabibona n'ubutumwa bwa mbere bururi mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'ubundi bururimi rw'ikirundi kumbure kugira ngo kuko yo habaye ibintu nk'ibi twabivuze yuko amakunga ashobora ko interpret utariko ashobora kwibaza ibinabiriya mugabo yo novuga ngo yubonye ubutumwa nk'ubu bwubazwa leta bw'umukuru w'igihugu
buratanga ihumure buratanga ituze bugatanga n'umuco kubiba vyabaye kumbure nizi bijanye n'umuyaga nkuba gusa nta kindi rero n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu rero buhoza abo bababuriye kuko kubura biratandukanye kandi biri mu mice bitandukanye kuko twavuze nk'abo usanga babutakaje abana hari nk'uwari umuvuduko udasanzwe w'imodoka uruja n'uruza ugasanga aragonze habaye kugongana canke hari ibintu umuntu yaragiye ahantu abisize yarabitaragize ne kubura buri mu buryo bwinshi mugabo kumbure ikindi kandi harantu usanga bari kubuzi ugasanga n'ubuzi niho baragishika kubuzi ugasanga atashe koko ugasanga niyo abantu usanga yakora nayo ku munsi ugasanga umunsi ayo mafaranga ntabonetse kubura twavuze ko biri mu buryo bitandukanye tunashimira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko abona butumwa yatanze bwo kugira nte bwo guhoza abo bantu bahuye n'ivya gusanga baburiye muri novuga ngo muri ivyo bintu byabonetse ku mvye ngo byagaragaye ku munsi w'ibijanye ni turikindi kandi nuko hari n'inkuru yanditswe n'imyaka utari bike katugaruka nk'yanditswe na blog yagivuga yuko rero hari umuntu umwe ni inkuru yanditswe ku munsi w'ejo ati umuntu umwe rero aramaze kumenyekana reko yahitanywe n'igisasu mu muriro wadutse mu bubikore bw'ibigwanisho vya gisirikare i Bujumbura rero yamenyekanye ko yitavye Imana n'umukozi wo mu nzu mu gisande muri zone ya Gihosha amakuru rero ngo ava muri iyo zone avuga ko rero igisasu cyamukomerekeje cyane ku mutwe aca arasandaba uwo rero bari kumwe n'abakaba yarakomeye hari n'abandi rero ngo bantu nuvuga ngo bakomeretse muri iyo zone nyene ya Gihosha harimwo umwana aho rero ni mugosha kwibabara gitiriwe umwami Avenue de l'Enfant gitiriwe umwana nako Avenue de l'Enfant inimero 71 hama rero nuko abajyango rero bakaba baciye babangukana kwa muganga iruhande rero y'abantu babitavye Imana canke bakomeretse hari n'amazu rero yabomotse muri quartier ndavuga muri quartier ya Gasekebuye ya zone Musaga mu Kanyosha ndetse no mu Kinanira ikindi kandi ni muri commune Mugere hari amazu rero yamenaguritse ibiyo ndetse n'amaprafo birakoroka muri quartier rero Kibenga ya zone Kinini naho nyene hari inzu yabomotse ikomeretsa abantu bagera kuri batatu ikintu cy'iboneka rero ni imodoka ziruka cyane abantu bace bacana kore mu buryo babarabara yaciye yuzura uruja n'uruja rero rusa n'uruhagaze ahama hari rero n'abati imodoka mwibarabara bakaraba aho rero bikinga ugasanga umuntu ari karagenda n'amaguru navyo abari vyiza mugabo twabivuze yuko koko hari ubutumwa bwo guhumuriza bwaciye busoka ikindi kandi nuko akumbuye tukirindiriye ayandi makuru ava kubijanye n'iryo turika twabivuze yuko tuzakuguma hafi y'ubwo bushikiranganje mu byo jejwe harimwo navuga ngo hari cyambe na bushikiranganje mu byo jejwe harimo inkaro hagati mu gihugu ndetse n'ubushikiranganje kandi navuga ngo bwo kwivuna abansi ariko kandi kugira ngo dushobore kumenya rero byinshi kuri ayo makuru ibijanye n'ivyaturitse ku munsi weje kiri kacibonekeje nuko ku munsi weje nyene mukuru w'igihugu cha Chad ni Idriss Déby Itno ku munsi weje rero akaba yarahamagaye mugenzi w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amuhamagara amubaza ivyabereye mu gisagara ca Bujumbura bijanye no guturika kubera ko mu guserukira gihugu wa Chad urazi ko ku munsi weje wari ngaha wari ko rakina no mu guserukira gihugu intamba mu rugamba mu rukino bari ko barakina rero gusubiriza amankino zo kurondera itike y'igikombe ca Afrika kizoba mu mwaka wa 2027 nkuko mubona ku masanamu n'umukuru w'igihugu ca Chad akaba cya telefone rero mugenzi we umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amubaza habaye ikikumbure kugira ngo namenye n'umutekano wo mu guserukira gihugu w'aba bakinyi kubera ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bantu bavuye muri Chad uretse mu guserukira gihugu nuko baje baherekejwe nuvuga ngo umushikiranganje byajejwe harimwo ugwaruka ndetse n'inkino y'ugu ca Chad akaba ari ngaha mu Burundi ndetse n'utwara ishira mu ry'umupira amaguru w'igihugu ca Chad nawo nyene akaba ari ngaha mu gihugu cy'u twaragaritse kwigiye bashika ku kibuga mpuzamakungu ciciye Melchior Ndadaye nuko bakiriwe rero n'umushikiranganje byajejwe harimo inkino Lydia Sekera ndetse nawo mwishiramo ry'umupira amaguru hani wacu mu Burundi FB rero umuntu mukuru w'igihugu ca Chad akaba ara telefone Evariste Ndayishimiye koko nawe akaba nubwabishiye kurwa rwa X akavuga yuko koko baganiriye neza ikindi kandi akaba yaciye navuga ngo anahoza abababuriye mwabino navuga ngo mwabino biturika vyabaye ku munsi wejo ndetse anananehanganisha abatari bake ndetse anatanganiye tuza aravuga ati koko mu Burundi n'igihugu nyabagenda nta kibazo na kimwe cyari nivyo rero twagaruka ko kubijanye n'iturika ryabaye ku munsi wejo
nivyo twogaruka ko kumbure mu kanya tugaruka ari ku nkuru igira kabiri muri Big 4 yacu mu kiganiro Main Switch.